nka komine Kiremba mu by'ukuri nta bantu bashamiranye hagati yabo. Abantu bose bapfuye muri Kiremba bishwe n'abasirikare. Abo basirikare n'uvuga baje bafise intonde z'abantu barondera. Bamwe baramenyekana iyo babiciye, abandi nabo abatsinze kuri centre nyine Kiremba, abandi nabo abaye porte dispari. Ikindi nosa n'utanga ko umuco baravuze ngo hari ngo igihugu ngo catiwe n'abantu bavuye mu Rwanda. Nakize kanipe muto mugabo kuvyonzi kuvyo natohoje ciwe icyo gihe sinari muri uwo muhari, mugabo kuvyo natohoje nta jewe icyo gihe cyantega marangara nari mu buruhuko, nari mpejeje umwaka wa 3 muri kaminuza. Ku bibazo mwatubajije biragoye kugenda systematiquement, kumbure umuntu ariko aravuga kuri icyo basanga yinjiye no mu kindi kibazo. Jewe kuvyo nabonye n'amaso yiwanje, ivyo numvise novuga ivyo bavuzwe mu radio, ivyo nabonye navyo n'amaso yiwanje nivyo noheza nkagira ico ndabivuzeko. Kumbure nkagira n'umwihezo très synthétique. Mu bibazo mwabajije ikibazo c'imigenderanire y'abanyeshuri mu mashuri yo mu yafise ama internat. Jewe nari kuri kaminuza y'Ubujumbura, niga n'abahari muri campus Kamenge. Ijoro rya 26 ukwezi kwa 4 twarahagaze. Uti byagenze gute? Ico gihe tuvuye muri restaurant ku mugoroba, twasanze amaduye ya Kalashnikov mu makoridoro muri home. Turavuga ati ibiki. Uwo mwanya nyene hacaza umuntu avuye kumutanga ati burya rero ati uyu munsi ibara riragwa, baratumara. Ivyo navyo nibiki. On a décidé de passer la nuit blanche. Ntawaryamye. Hanyuma hariho umunyeshuri arwaye malaria babuza kugira injection kuri hospital militaire wo mu Burundi, abandi baramuherekeza. Bagarutse mu nyuma yaho hacaza abantu bo muri sûreté icyo gihe kibita documentation no munsi. Hanyuma ndabaza umugenzi w'ubututsi nibe yashaya bajya abantu baramuwacu ko twatwizigana baza kumuranga urya joro byari biki. Mweka ngo nabantu babahenze ngo ari bigwanisho biki biki mu gabo gusibyo. Taho. Bukeye lecteur de l'université yitwa Karolo Barnabé, si je me rappelle, yaraje muri campus Kamenge kugira ngo agerageze guhumuriza. Icyo gihe rero ce qui m'a frappé, hariho umuhungu twari twicaranye, lecteur ariko aravuga, aravuga ngo ayo na yawe, ngo urubanza rurasiba ntiruhebwa. Sha none ko rugahebwa ruzosubira ryari? Lecteur acara twinterpela ati ni jewe zijambo nta bundi nyine yuko avuga. C'était bon. Hanyuma buruko buragera, jiwe nduze shitse ruguru sanga hariho kubuntu abantu batarabana neza. Naje ndabona yuko ndi surveiller ukuntu. Mugabo ndabifatanye ni ibisanzwe. Twari dufise ishirahamwe ry'abanyeshuri ryitwa Association des étudiants de Kiremba AECA. Igihe cyose muri grande vacances twarakina pièce de théâtre kugira turonde udufaranga twifashisha. Hanyuma tuvuye muri théâtre tugaca turara muri soirée kubera bamwe bataha kure ntibashobora kuronka bose indara, comme ça abantu bagaza bataha lendemain. Icyo gihe rero le 6 twari dufise iyo représentation théâtrale, mugabo tugira dutangure mustandera araza ngo hagarika ngo ibintu le 6 y'ukwezi k'umunani
mugabo le 5 donc la veille abasoda bo muri 3e 4e bataillon d'infanterie niko bayita yakambi y'Ingozi bagiye muri manevre muri biriya bice bya Marangara na Vumbi bageze ahantu bita Musumba uri kuraja ahitwa mu Gatobo gacuzamuka ubana uja mu Gakere bagenda bakoma karuru barasa abantu barapanika cyane bivanye n'ivyari bimaze iminsi bigigwa bivugwa aho uramatari w'icyo gihe yagendera amazone hagenda yanosa yuko catastrophe igiye kwiyabata y'u Burundi kandi ko le premier responsable ari abantu bize ivyo nabimenyene ajura dimanche y'ikiremba abantu bari kwikinga bagenda bavugana nyine byo mustandi uramatari yari yavugiye mu Gatobo niho babivuga haba bashitse ngo abanyene bagwasaba jete tone ko ivyo bintu hanyuma pour rappel hano nabonye abo muri RTL niho muri murarondera discours ya president Buyoya yavugiye ibururi itariki 23 z'ukwezi kw'indwi mu gihe bariko baramura ibisongerezi by'intwaza ngabo hariya ibururi muri cyo jambo yaravuze ngo je cite bagaza n'akandi kamwe k'abarundi bari kurusha bagomba gutera igihugu murarwana nko kumwagwanye kandi mugatsinda n'izambere ivyo murumva yuko quelque part le pouvoir hari ivyo yarizi cyane ari ivyo bari yateguye ivyakurikiye rero babasoda bashitse rero Marangara ivyo nivyo numvise ntavyo nemeza ubu barafasha abantu bashika 17 mwijoro hama ku munsi wa gatandatu baca batransfera Ingozi via Nyamurenza twebwe rero icyo gihe Rosisi ntibyatworoheye kugira ngo dukonvenge mustanteri icyo gihe je naramubwiye ni n'ukuri aba bana murababona ngaha abavyeyi babo bazi ko bari hano kandi ko bararino jewe nta mushobora kubasabira indaro bose mu ndabishobore ndagusavye tureke tukine pièce de théâtre twari twateguye mwari mubizi yaba hari ingorane twese twari kwatuzibona ntangorane tubona ngaha n'abandi ba fonctionnaire b'abagenzi b'abatutsi turafashanya umusantera twemerera iyo representation théâtre turayigira hama tuja muri turara gutamba mu ijoro mu gatondo rero tuvyutse dimanche le 7 niho rero twabona yuko ibintu hari ibintu kindarepa twagiye kubimenya mu masaha yinde kujya saa 5 normalement abanyamarangara baraza kurema isoko ikiremba n'abanyakiremba baraza kurema isoko imarangara ikiremba na marangara les deux centres ziri séparés n'umusozi munini yabitwa Nyamugari uwo musozi rero abanyakiremba bagiye imarangara bavuga ngo bagiye inyuma y'umusozi uwo musi abantu bose babazanya ati mbega ko atabantu b'inyuma y'umusozi baje no musi nibiki hanyuma turataha twese nta mumwe ivyo ari byo ku munsi wa mbere hari ibikoresho twatiye twabwiza gusubiza nari ifise umugenzi w'umuganda yitwa Michael Kintu yakora ku bitaro Kiremba w'umu electricien yari yagiye mu Marangara ye kumuraba rero kujya tugire romize rupize niho yambwira ati ibintu narayimbonye Marangara ati ayiwanyi Burundi muravye nayo muramera nk'uwacu Uganda ntibyagenze gute wanyu ati wagira gutyo kumva umunyeshuri mwigana kubwiye ati je ndagiye mu ishamba ati tugeze gutya gatoyi intambara ibiradutse je nahunze ntazi ibiriko biraba ntazi bitazima do kwa isagise cyo musuyo fume ndiga mu Burundi ivyo bintu ndabifata uko hanyuma iyo somene irahera itariki 16 niho rero haza abayobozi muri commune baje gupasifia
muri segiteri wacu mugabo igituma baza gupasifya hariho panike mu bantu kuko nta muntu yaje Marangara nta muntu yaje Marangara nta wamenya hari ibiki urumva hari blackout ama iradiyo y'igihugu ntacyo yavuga abantu bakibaza none qu'est-ce qui se passe abantu baja dans une peur morbide atawashobora kwisigura icyo gihe rero baje muri segiteri wacu inama iri mu kurangira haza imodokari ya komanda wa district kera yari ntuzenye yari commandement ya gendarmerie au niveau ya province n'izina ryiwe sinobabesha ntajyo nzi sinono bavuga bamwita ngo ni Sonako ko bavuga iriko ngoma mitrailleze n'abasolda bambaye amashene hama hashitse abantu nyene bamwe bariruka abandi bagumaho mugabo bose bafite ubwoba arabaza ati nibiki baramubwira ati aha turi muri pacification ati mwe ni sawa ati mugabo hajya hafi y'Marangara tugiye kuhaturira muzoyibona le lendemain mercredi le 17 kina nibereye muhira je n'avais pas bougé hageze nko mu saa 5 nusu saa 6 mbona abantu baza birukanka ubona amaso yavuye mutwe nkabona yuko harimo abo muri Nyamurenza mugabo ndabona nabandi bava muri zone Nyamugari narinzi iyo muri zone yo muri commune Marangara niho nahaye bandabaza mbega ibi nibiki ko abantu mbona bariko mwirukanka gutya marambira ati abasoda bari Kiremba barenze ko tabonti none nibiki umva ntibashaka kuvuga ngo umuntu aguye information umuntu nawe abonye abantu comme ça les troupes arirutse ntazi do kwa isese hageze nka saa 7 niho twumva rero kajugujugu mu kirere mugabo ukaraba mu kirere ntuyibone ama police zaprosha n'umuntu yazibona neza ko ari kajugujugu zari zivuye kote Kirundo ziraza zari zibiri hama zigeze hejuru ya Nyamugari zirahagarara hama ziruruka zica zironja la montagne Nyamugari imwe ikirinda direction Kanyaru iyindi cibaskira vers la vallée muri zone ya Nyamugari zitangura kurasa uwo muhingamo wose tukabona ibigwati bisha muri Marangara muri zone Nyamugari hanyuma mwijoro tukumva amasasu hakurya y'iwacu ahitwa Gatwaro mu gatondo nka saa 11:45 niho abantu bavuye Gatwaro bariko barahunga abambere baci iwacu batubwira ati naka baraye bamurashe naka baraye bamurashe naka baraye bamurashe barenganye tuza twumva Jomavu haruguru y'iwacu baca bashira position hirya ku mucamo yindi bashira indi position hakurya y'iwacu niyindi haruguru y'iwacu ku mashuri Ikiri niyindi hejuru mu Itaba iyindi mu Gatobo urumva Ikiremba ho yari nka poste de commandement yako kazone kote Nyamurenza naho nyene vyaruko ukumva umwanya wose n'amasasu avuga uwo munsi ndirwa ngaho ndaraho bukeye ku munsi wa gatanu mugabo entre temps twaramenye yuko hari abantu bari recherche aho ku mutumbi wacu indi liste y'abantu 17 hanyuma bose ubashobe kurongwa mbwira akamumenyesha mwakamenya inzira cyane undi akamenya inzira cyane bukeye rero 17 no 18 le vendredi le 19 rero hageze nko mu saa 6:30 gutya niho nabona patrouille y'abasoda equipe ya mbere iraza hariho n'umuntu nyene agenda bereka baraberese sinye muhiri wacu uyu mpungu twari kumwe mugabo uragaba barenganye haza inotre equipe nayo izana n'umuntu
qui juste il y avait quelques 5-6 jours yari yampaye une révélation yantangaje. Yari umuntu badusanganwe twasangira inzoga kuva kera, hanyuma sinzi anesita yabaye ahamagara umwana wiwe ngo wambwawe ngangani besha urashaka kwita umwana wawe imbwa kandi ni ejo niyagira amahirwe uzoza kuzaja kumurira ngo ibiki nibiki ngo nimbwa nyene yoshikaho je benshika wesha uko ndakuzi binda nindesho ahantu woshika umwana watoshikani woshika kwa komanda reka kubesha ati twe tugirana inama buri wa kabiri na buri wa gatanu n'abavuye ku ruhoro n'ahandi ati kandi agaca anahana canya agategeka imodoka nzana numva ni wa muntu ateye amakehe. Uyo muntu rero nawe nzabona rero ikipe igira kabiri niwe ayirongoye agira kumwe wa mbere. Nka komine Kiremba mu by'ukuri nta bantu bashamiranye hagati yabo, abantu bose bapfuye muri Kiremba bishwe n'abasirikare. Abo basirikare n'uvuga baje bafise intonde z'abantu barondera, bamwe baramenyekana iyo babiciye, abandi nabo abatsinze kuri centre nyene Kiremba, abandi nabo abaye porte dispari. Rero kuco mwavuze nk'akarorero kujanye n'ic'abanyeshure, abanyeshure mu ma internat hirya no hino harabaye détention au courant de cette année scolaire, notamment kuri ETS za Musenyi za Mureke n'ahandi, kandi byose c'était sur fond ethnique. Muri kaminuza hari cyabaye bise ngo kwasa icyo gihe ku batabizi hariho umudiho bita kwasa w'abakongomani nkuko bavuga Ndomboro cyane ibindi. Icyo gihe bateguye ngo soirée d'asante muri kaminuza, mugabo biza kumvikana yuko hari mu integuro yuko ahubwo abantu bigenza ku bandi kugira ngo babavunagure. Bituma rero n'abari bagize reservation y'ibyumba baca bakira gute bataha. Mugabo gicabuze yuko iyo tariki ya 26 nababwiye habaye ngo ruhagarara, ariko Imana yarakinze nta muntu yoba yarahasize ubuzima, mugabo la tension était palpable. Ivyo rero murumva yuko quelque part si on faisait la liaison n'amajambo amwe yagenda kugwa n'abategetsi mu gisirikare, notamment watwara ikambi mu Kayanza, watwara Kangakumbu n'abandi, warumva yuko umenga hariho une incitation à la violence. Ivyo rero mugabo novuga ni igihe cyose intwaro hagira ingendo y'ukurenganya umuguru w'abantu, imera n'imperuka haba akaga kogwa mu gihugu. Sinovuga ngo ivyabaye ntega marangara ngo ni ibintu byizanye gutyo byadutse, ni nka konsekansi y'ibintu babayemo igihe kirekire cyo kurenganyana ibintu bamwe n'ibyo. Malheureusement abagwa mu mporero n'abantu bato bato qui n'ont rien à voir avec l'exercice du pouvoir. Ikindi nosa n'utanga ko umuco baravuze ngo hari ngo igihugu ngo catiwe n'abantu bavuye mu Rwanda. On accusé Paripehutu. Mugabo kuvyo nzi, kuvyo natoboje, ciwe cyo gihe sinari muri uwo muhari. Mugabo kuvyo natoboje nta mugwanyi wa Paripehutu yabaho mu Rwanda imbere yuko haba abahungirayo mu 1991 mu kwezi kwa 12. Ico gitero nta kuntu cyari kuva mu Rwanda ko nta bari kuba baje gutera. N'ikindi nuko abasirikare nimba baragwanye n'abantu bateye ntihari kubura n'ibigwanisho bashobora gufata, kandi babatsinze bakabaheraheza. Mugabo nta kigwanisho na kimwe igisirikare cy'u Burundi cyo kwerekana cyo bacaratoye aho hantu wavuga ko bo baragwanye n'abantu bateye bavuye mu Rwanda. Aha rero
je noshima yuko abantu tugerageza kwiyugurura kugira ngo les esprits zibe libere ntitukume twokirita ibintu. Je regrette ko abarundi bagiye arusha bagasezerana ko habaho kwandika gushasha histoire y'u Burundi, tukaba tugeze no munsi atana page imwe yako kahise yoba yaramvikanywe ko yandikwe, umuntu wese akagumya ivyiwiwe, umuntu wese akagira sa version. Ibyo navyo biri mu bintu kwihandicap l'évolution des bonnes relations qui doivent présider la communauté, la société burundaise. Neza rirashobora kuba intanduruko y'ingorane. Donc la manipulation de l'opinion irashobora gutera ubwoba mu bantu, ingaruka zibambi. Par rapport y'ivyabaye Ntega Marangara, la genèse directe gushika ubu ntisobanutse ntimenyekana neza, mugabo hariho ini genèse lointaine. Mu bibazo mwabajije ati mbega ubutegetsi bwagera gute abatwagwa, aho niho hari umuzi w'ingorane zose. Igihe cyose dans une société hariho une gestion inéquitable, hakaba ikintu cyo gusa no gusumbasumbanya abantu, les manipulateurs bavyinjiyemwo iba catastrophe. Rero je ni nk'impanuro notanga, j'ai vécu amakrize atandukanye. La crise de 72 nari mu mwaka wa gatatu, hari ivyo nabonye, hari abonzi yahitanye, Ntega Marangara memema, nibyo byanatumye mpunga n'igihugu n'imwana ashaka. Uyu munsi ibihari, ivyo tubonesha amaso, ivyo byose no kuraba. Le plus jamais ça, ce n'est pas seulement par rapport au passé, c'est aussi par rapport au présent. Burya yugira gutyo kumva ngo hari abanyuruzwa, yugira gutyo kumva ngo hari ibiziga bitogwa, ivyo nibituma imitima y'abarundi itekana. Le plus jamais ça izoba, kuko ivyo byose twabanje kugira gute gusezera tukabivamwo. Abantu les citoyens ils ont droit yo kureklama iyo bumva yuko badatunganirijwe neza. Iyo umuntu rero akubwiye ikintu mu by'ukuri nugikorera akazi, ingorane rero dukunze kugira, hari amajambo intwaro zamazikoresha pour manipuler une partie de la population contre une autre. À l'époque bavuga ngo abantu bari amafaranga y'abazungu, ngo abo bantu ngo bakorana n'aba-imperialiste. Aba-imperialiste ukazobarondera ukabamo. Niwacu ari umuntu vraiment yari umwirimizi yitwa Ntirunena, bamwishije 2002. Ivyo by'abazungu nabo byahurira, imperialisme nabo byahurira. Muga kumbure kubera yari un peu prospère mu mirima yiwe, il a payé ça de sa tête. Abantu bakazira ivyo babiri yakuya pour justifier les forfaits bakorana n'aba-imperialiste. Ubaje taba-imperialiste n'abaki babahe ni bande nta nyisho waronka. Uno munsi uvuze ikintu kidahimbara abatware ngo muraraba ujya gukoreshwa n'abakoroni, kandi ivyo rero biramenyerewe. Je ndibuka turi mu biganiro Arusha après 2015 tuko turabonyene atangora zosubira kuba mu gihugu. J'évoque l'issue y'ubutare, vuga nti ubutare doivent profiter ku barundi twese. Ni muraba ukuntu icyo gisata gitunganywa neza. Abibuka baribuka les attaques zabaye via Rema FM contre ma personne, n'igikoresho ubutare bari babwatsa abazungu nshaka kubasubiza jewe qu'est-ce que je suis contre umusitwa yasanzwe. Hari mine nta n'uburi mu itongo wacu novuga ngo burya bwo mu itongo wacu bwo nzobosha nta buhari marerezo. Mugabo la manipulation igacituma abantu, hari abantu bumva yuko bariya nabasi b'igihugu, bariya nabasi biterambere, bariya n'ibiki. Mais je vous dis sincèrement,
burya nta muntu yanga igihugu ciwe. Umuntu ashaka kuba ikigaba nkuko n'umwana abikigaba imbere y'umuvyeyi wiwe, mugabo umwana wese arakunda umuvyeyi wiwe naho bimushikira akagira ku kantu ko kugaba. Info rero yuko abatware bamenya quel discours utiliser kugira ngo ntibamonte une partie de la population contre une autre, kuko mu maprelude yizo ngorane tubona les crises majeures nk'izo za Marangara Ntega canke izindi haba habanje kuba une manipulation de l'opinion. Nababwiye le discours twumvana abarongozi mu gisirikare, nababwiye le discours do guyoya ko igihugu bwakazagira giturire nakandi kawe k'abantu areshereshira muzomenya ukuri uko ariko. Sino barambira rero, c'était juste ça pour faire ce clin d'œil. Ijwi ryanyu ndazi yuko rishikira abatari bake, abantu le discours manipulateur nibayireke. Ibibazo muri societe kubaho birasanzwe, kandi abantu kuvuga ibibazo n'uburenganzira. Le droit d'opinion il est consacré par la loi burundaise. Ikibi no kutukana. Abantu ro bashikirije ivyiyumviro byabo akababakiye nibikorerwa akazi, mugabo abantu nibace baba etikete yuko ari bikoresho cyane ko ari abasi igihugu. Murakoze.